nashimwe. Amen. Waje guteramira Imana ukaheba wa mwanya wawe ukava muhira, sinumva igituma wavuga haleluya ntiwitabire. Nico waje guhimbaza Imana, ariko bikanga kure kuri uwo muntu urataha umuntu wawanutse n'ikazi kawe. Yesu nashimwe. Nukuri numva no haguruka nkashima Imana. Burya hariho umukobwa arahakunda kuza agashima Imana, si uyu ndamukunda cyane. Burya guhaguruka ukaza ngaha imbere y'aba bantu bose ugashima Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ni benshi ngaha bafise intahe ariko bibananira ko bahaguruka. Nukuri nanje mu bakunda kunana gato nanje ndimwo, ariko hari ikintu Imana igukorera bikanka ko wifatafata na gato, aho ucifatafata nuko bigikundika. Ariko iyo Imana igukoreye ikintu ishimire, kuko bituma ikurinda, bituma yongeza kugukorera ibindi. Hagiye uyu nico gituma Imana ikunda kumugirira neza cyane. Ikintu rero nari mpagurutse nshima Imana, ejo ku munsi wejo ku mugoroba abana bari babavuye kubamosha, babanzanira baza kukaza aho dukorera. Nkuko ndi hakurya ujya mwana mukuru azarirukanga ngo aze kusanganira, abandi bari kumwe ntibigeze bamubona. Imodoka imbere yanje ari kizuku, iyindi juku, hajye nyene yotarukiyeyo nce ndakubita induru tifatira. Umuntu araho yarari impande yaho nyene acaramufata, imodoka nyene ijiriruka cyane, nanje sindi bujabuke kumufata, iyindi yamaze kuzuku. Nce ndakubita induru uwo muntu acaramufatira. Ndavuga ati Imana ivyinkoreye birarenze. Aha mba ndi mu kigandaro, tuba turi mu marira, kandi namwe ndazi ko muba mubabaye, kuko iyo umwungere wanyu agize ikibazo namwe ndazi ko muba mukigize. Rero Imana yumve ko ndayishimiye. Hariho umumama araho Igitega bari barose akana bakuze, umwana nyene bamuronka bigoranye, ari abantu bakuze cyane. Uwo mumama avuye ku kazi, uwo mwana azarirukanga kumusanganira hajya kuri Bragita Igitega, aje kumusanganira acara hajya yogize nyina wangu yirukange kumufata kubera imodoka yari yamaze kuza, umwana baba baramugonza barapfuye. Rero jo bica bimpiyo imaje none gamana je kubona wandindiye natanziki. Rero mube mwibuka gushima, tube twibuka gushima. Narahora ikindi kintu nari naratevye kuza gushima Imana, hariho mukuru wanje benshi bari bamuzi, yagomba tubana ikimuga, yarasiga yagenda yunamye. Ndavuga ati Imana niwa munkiriza nzohaguruka ndagushimire, kandi ntanga intebe zibiri ariko nazo ndazana mugandazi ko nzobikora, nzozizana kuri bonane nzoba nazizanye. Rero Imana yumve ko ndayishimiye, aho iri mu ijuru yumve ko ndayishimiye. Murakoze. Amashikuri Yesu yaraturinze ikigandaro, byukuri ntabwo byari ibintu byoroshe, tuba turi mu marira. Haleluya. Nanje mpagurutse ngaha nshima Imana kubitangaza Imana igenda inkorera. Ku mwaka wahera je naragwaje umwana, uye yari yavutse, yaramaze ukwezi kumwe, baca bamuhishano baritongerera mu nkorora. Sinigera amenya ikibazo na kimwe umwana yagize. Umwana aragwara inkorora, ngo magenda kwa muganga, amahera arate barahaherera. Mugingo ngira ngo haragera nk'amezi 10 umwana akigwaye yankorora itarapikize. Ngeze kumujana kwa muganga biranka, barateba baguma banyirukana ku biganga ku bitaro byose ndamujana. Hageze igihe ku munota wa nyuma ndamujana muri clinique, umwana aragwara araremba, bamushira mu mashine, ndabona neza ko atarahanje kuko umwana ndamutahana. Ico gihe baramuteye amaserume, baramutera amaraso, birandenga. Mugabo Imana yagiye inyiyereka, nagiye ntangarira Imana. Uwo munsi ku munsi ugira 4 ari mu mashine, imashine yonyene yari ihagaritse. Muganja ngo maniyumvira ntigira ni gaze yari irimwo iheze. Umuganga ageze kuza asanga imashine yahagaze, acavuga ngo je mbona umutima utera neza, ngo nta kibazo kihari cyuko twayimusubiza. Nanje ndahifata ibisanzwe, sinigera mbona yuko ngintaye. Bugingo baraturekura turataha. Tugeze gutaha dutasha umwana atakize neza, nshitse muhira nta minsi 3 yaheze umwana ashasubira kugwara araremba. Ageze kuremba ndiyumvira ukuntu
uwo munsi ari kuwa kane mu gitondo birancanga umwana naramujanye kumurukisha ishano ndamujana ituro zitatu hose ntanga 150. Ico gihe nta n'amahera 1,000 nari ngisigaranye. Ndabwira Imana mu gitondo ndavuga nti jewe ubunyene isaha n'umunota byose birancanze simbona iyo nja niyomva. Ndibwira mutima ndavuga nti ubunyene uwo munsi ndaza kuzinduka muri serire. Je ndinginga Simplice ndugira umusozi kuko byananiye by'umwana nimba Imana yamumaye ngo imundike. Nukuri nahaye huko yogira icivuze. Uwo munsi Imana ikiramunyegeza Simplice ntiyavuye aza. Hageze ku mugoroba uwo munsi no gusenga no kuri sinavuga ngo narasenze muri serire. Tugeze kuba duhejeje habugingo hanye nyene duhejeje serire Imana icitegeka Audrey imwinjiza mu rutsinga. Nukuri Imana yo mwijuru ndayishimira ndayishingira intaye kandi nukuri ndayitazira sinumva ukuntu novuga. Buno nyene umwana barahembutse. Ahejeje guhembuka ntangura kwiyumvira ikuntu byagenze. Nshaka kubishira mu bwenge bw'iwanje ariko birangira atanyisho ntoye. Umwana barakize muginga uye muri uku kwezi kwa11 ryashano wa muntu arabona ko umwana yakize acarasubira arongera acariha abana bose uko ari batatu arabanje buginga ahejeje kuritanga acabwira uwundi mugenzi wiwe amubwira ati burya aya manyama afise ukuntu atakimvugisha ubu uye amanyama kugira ndayamumare nuko no yobabona ari mirambika ngo bose ari biziga ari batatu abibwira umugenzi wiwe. Uwo mugenzi we kubera yari umuntu w'umugabo abona ko atontumbera aca aragenda arazunguruka aca yibwira umushinga ntahe wanje ntiyashatse abimbwira yamaze nk'iminsi nk'itatu. Ku munsi ugira kane ndamubaza nibikiwe kumeza uko cambwira ati burya bambwiye ngo abanyamufise ngo uzoyamagwa nuko ubonye ibiziga ari bitatu munzi wawe by'abana bawe. Ndabibamwuko ndamubwira nti wanguha ivyo si ugira ngo n'umugambi wabo ugira n'uw'Imana Imana dusenga irabona kandi irumva. Rero aho natangariye Imana naduze ku musozi ku munsi wa kabiri. Nukuri ndashima Imana cyane kuko ukuntu naduze naje niyo ntangwe kuvyumvira sindabitahura. Je natashe ku munsi wa kane ku munsi wa mbere ntabona neza yuko burya ku umusozi uzobaho. Muga nta n'amahera y'itike nari ifise. Umushinga nawe wanje yaraye ruguru kuko n'umushoferi mu gitondo cyo kuwa kabiri arambwira ati burya ngenda kurungikira amahera ugende ku musozi yayandugikiye saa 1:30 nca ndahaguruka je ndagenda umutima ashitse muri ville ndatelefona Simplice ambwira ati burya tugeze mu gihano ducaho waciye hose kuntu wazungurutse shima mu ncamake vy'Imana yakoze sinosiba kugenda ariko Imana yarahabaye ndagenda ndashikayo shitse Imana niho yaciye ntabara shitseyo ukuntu Imana yabikoze nukuri yaciye itangura gukora ico itangura kumbohorera abana nashitse muhira nsanga abana bose babohowe. Amashikuri Yesu Imana nukuri ndayitangarira ico ni ikintu ca mbere nshima Imana. Ikindi higira kabiri nshima Imana jewe mu muryango ni Jesa n'uwuguruye agasho karaba kaba kuri jewe kacakurikira abantu bashika 5 mu muryango umwe birabacanga ntibabone iyo bija niyo biva. Rero muramukazanje iwewe bamufashe bamukura ku kazi kuri bino bintu bya sirike by'amashirahamwe bacamujana mu mpimba we ntigeze asamba nta kintu kimwe yigeze abona bacagenda acukije umwana w'amezi 8 agaza kwinjira impimba yamaze amezi 11 atakintu na kimwe ataramuhamagara ataraja gusamba. Nshima Imana ukuntu yiyerekanye ku munsi wa kane itarike 21 bakamuhamagara ituro ya mbere mu basohoka buno nyene baje kumusohora uwo munsi wo kuwa kane ageze gutashitse mu muryango baratangaye bose kubera bari bararondeye kuntu bori hakosyo kugira ngo baraye kubo mukurayo barayibura iyo kosyo. Amashikuri Yesu yamubohoye Imana ihagije. Amaze gushika muhira uwo munsi wo kuwa kane kuwa gatanu ku mugoroba bagiye bumva ukazi bamutelefona ngo canga usubire ku kazi kawe yaramaze amezi 11 ari mu mpimba. Ndatangarira Imana ko kuntu yatwiyeretse mu mategeko amaze amezi 6 utari ku kazi akazi kabagaheze ariko Imana yarahabaye yaramushubije ku kazi n'ukuri mu yimpera amashi. Amashikuri Yesu. Reka tubanze duha abafisa abantu sibyo. Yesu ashimwe Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngashimira Imana ku gitangaza Imana yankoreye. Umwana wanje yaragwaye bamuhishano bamahishano ubwa mbere ndagenda kumupimisha sanganishano hama ndagirondera umuti ndawuronka
bagira ndamuha arakira. Ubugira kabiri n'undi baca bamwongera irindi bamwongeye gusa ariko abo bantu irindi bamwongeye Imana gusa aho naho Imana kugira bagire basubiye kumwongerera irindi shano bagomba barimu Imana narose mwijoro ngo mbona umwana bamuhaye ishano mu nyama. Ubwo nyene haheze iminsi ngahe cambona bucangenda kumupimisha gumakorora gwara ashuha candagenda kumupimisha sanga ni ryashano ariko naciye ndonka umuti umwana carakira. Ikindi shimiye Imana Dimashe twaje ngaha gusenga umukozi w'Imana arasenga atubwira ati abantu bose mwumva ko mubabara munda ati mugire mufate munda muze ngaha imbere ndabasengera. Ntiyari jewe nari ngwaye umugabo wanje yari amaze amezi menshi azararibwa munda buga abantu babagana abantu bihangana. Umugabo haragara mwijoro agatubika intuzenye igitambara harura umuntu w'umugabo gutubika igitambara munda kugira arabe ko yubwogira yoryama byase aguma agaragurika. Dimashe rero tuje ngaha we ntiyari yaje ndavuga ati Mana ukunyene bavuze ati umuntu wese ababara munda afate munda ataha yakiza. Ndavuga ati Mana sije ngwaye munda ariko ndafashe munda ubu nyene ahantu ari hose nukuri umukorereko naciye ntaha. Dimashe tuvuye ngaha ntashe acambwira ati namwe namusize mwiranye aguma avuga karibwa ntashe mwira acambwira ngo byaheze dukomera amashi Yesu yamukishije. Imana nishimye. Amen. Witwa Akerine n'umubebe. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana yo mwijuru. Mumbabarire cyane ibyo nja kuvuga ni ibintu Imana yagiye inabarira ngaha. Shimiye Imana nkavuga byinshi notwara umwanya w'abandi. Jewe Repentance itanguye ngaha kare nk'isengera mwijabe hari ibintu byinshi Imana yahora imbwira ngiye kuvugana na Mungeri ariko kubera ntaronka umwanya wo kuguma ngenda uko nshaka hari kure ntibyakunze. Hama Repentance imaze kuza ngaha ntanguye kuza ngaha nukuri narasenze Imana ikagira acisha ibintu byinshi Mungere wacu Imana muhezagire akaza arambarira byambwiye ndabyizera. Abantu twatagoranye ngaha ngera muracibuka igihe nashima Imana ingene umukozi w'Imana yambwiye nyene turi gusenga hagati mu isomene ati Imana irakugiriye operation irayingirira. Ico gihe je namafise ibivyimba ngiye mu bakozi Imana bakansengera bigakira haciye iminsi bikagaruka ngiye no kwa muganga bikabacanga. Urumva ngiye nko kuri no muganga akabimbwira nkaja mu masengesho bigakira subiye yakabibura bikongera bikagaruka muga igihe Mungera ambwira ati Imana ikugiriye operation nukuri byarakize. Dukomere Yesu amashi yamukijije bwa mbere. Iki kintu ngira mvuge kirakomeye nukuri wumva yo kwizera yizera Imana nukuri nabonye Imana itaye ubwoba cyane irakomeye. Hama hajya Mungera amaze kumbwira bijya bintu nari mfise n'umutwaro uko Imana yo mpikibondo. Murabona ko Imana yangiriye neza cyane turabibona. Yo hengene bibereye kuraba. Mungere mu kwi11 nasenze Imana avuga ati Imana ukwezi kwi11 ntikuzohere nagiye imbere y'ishengero ngo ndagushimire kuko mu kwi11 niho Mungere nukuri yari yampaye amasezerano mu kwi11 koheze nicaye ngaho arambwira ati haguruka ati utangura gutambuka nk'umuntu yibungenze. Haleluya. Muracabyibuka abo twari kumwe nukuri hari mu kwi11 mu kwi12 gushira ukwa mbere naciye nsanga nasamye. Haleluya. Amashi menshi kuri Yesu. Hama maze kusanga nasamye nandukuri ndashima Imana nukuri ndavuga ati Imana ibyo nkoreye sinzi nyene kuko muganga nari nagiye ko yari yanshize ku miti ambwira ati amezi 6 aheze uzogaruka ndakongera n'iyindi. Murumva ko ibyo bintu byari bigoye ariko amezi 3 aheze naciye nsubirayo samyinda aratangara ngo wasamyinda ngo asha ngo nigitangaza n'ukuri aratangara gose. Hama nyene je kubera hari icyo twari twavuganye n'Imana ndavuga ati n'imbaraga z'Imana mugabo amaze gusanga nasamyinda yaciye ambwira ati urabizi ibi bintu ingorane bizogutera ati hageze kwibaruka aturashobora kuzobura inzira umwana ashobora gucamo ati ariko hageze n'ukuri
tuzogerageza uburyo bwose byumvikana ko yarambwiye ko bazoca bangira cesarienne hageze ariko nkamubaze none bya bivyimba urabibona akaca ambwira ngo nyamba udakomeye ngo uyu muntu amaze kwibungenga ngo bivyimba ngo umwana arabinyegeza ngo arabifuka ngo ntibisubira kuboneka ndava ngaho hantu nja ku wundi muntu muri ekogarafa naguma ngomba kuza gushima Imana hama ngiye aho hantu uwo muntu nawe nyene asubira kumbwira ivyo nyene atufise inda n'ukuri ntibiboneka neza umunsi twaronka umushitsi yaravuye ntuzeye mucara mari yambaye ishati yahuje sinzi izina ryiwe muracibuka ikintu yangiriye ngaha yavuze ati abantu bafise ibivyimba mu nda baze ngaha acavuga ati kandi hariho umumama aheruka no kuva kwa muganga yabibariye cyamva hariya mwikerenza ndiruka yari jewe kandi n'ukuri ni jewe yashitse atangurirako twatonze umurongo turi benshi acashika avuga jewe mama wa pasiteri aravyibuka niwe yafashe n'ukuri Imana imuhezagira uzomumbaririre n'ukuri ko yari azovyibonera zose urumva yari ntahigize kabiri ko mungera ambwiye ati operation Imana irayigukoreye ujya muntu nawe acaza avuga ati yaragiye no kwa muganga kandi yashotse afata jewe n'ukuri hama ndibungenga inda iragera mu mezi 9 igeze mu mezi 9 uko naguma ngenda kuri uwo muganga nkurikirana ivyo ntacha bivuga ko kubera guma soma ivyo yakwakiriye ku rupapuro rwa mbere byari yabonye hageze kwa mpima nyene kukanyuma ngo nje kwibaruka n'ukuri asanga nyene Imana yaraciye inzira arambwira ati arankeza n'ukuri ati wowe uzovyara neza cyane amashi kuri Yesu umwanya umwe wavuze amakuru mabi ya mbere niwe yavuze amakuru meza ubugira kabiri yego n'ukuri twezamula haleluya amaze kumbwira uko n'ukuri ndizera Imana ko nagize ibitaro byinshi nk'ifise inda hamwe bidakunda nuko nje ndaduga harangora kuduga ngaha anye ariko ndandikira umukozi w'Imana n'ukuri je mubonye ntaza ku rusengero nzoba ndi mu byaha amagara yarankitse n'ukuri ntibyakunda ko nza ndaduga muzoje muransengera Imana ibahezagire n'ukuri mwaransengeye hama hageze ko njya kwibaruka je ntabise nigeze ngira bari bampaye itariki ati hageze uzocuza tukongerereza ibise n'ukuri mu nkundire je shimire Simplice imwe vuye ku mutima sinzi ko yaje ngaha Simplice naramuterereza amasengesho ndabwira abantu benshi batandukanye abakozi b'Imana ariko Simplice Imana iramubuza amahoro mwijoro mu gatondo bukeye mu 11 arambwira ati jewe ariho message Imana yampaye ntushobora kuja kwa muganga ntagukozeko aho jewe saa 9 nari navyutse ngo nitegure mbu wa mbere bampereko muri hôpital militaire ndamubwira ni Simplice biragoye bihava bingoranye n'ingene usengera murayibona ngene ariko arambwira ati nukuri ntiwihutire kuja kwa muganga tutabonanye Imana iracinzira Simplice araza aransengera mu 11 n'ukuri 11 butarabona n'ukuri Imana imuhezagire Simplice nace nzoronka ndaguha Imana yo mwijuru Imana irahemba yego n'ukuri aransengera murumva ko atabise nari mfise byari biteye ubwoba hama shita muri hôpital militaire nabaye umuntu wa mbere baranyakira isaha imwe baranteye iserumu yo kunyongerereza nabonye Imana jewe n'ukuri bijya bintu abo bamaze kuvyongereza barabizi ni ibintu biteye ubwoba cyane bibabaza gose ariko ndashimira Imana yo mwijuru ko yihesheje icubahiro je yampaye umwana n'ukuri ntarushe amashi ku mwami Yesu yamuhaye umubebe nibaruka neza je natanguye kuja kubise kuhava mu gatondo gushika saa 6 abantu baraza kundaba meze neza n'ukuri meze neza bose batangara abadogiteri bakavuga tujya mu Kenyezi mu mukurikirane neza nashobora kuba ari kuri bijya bamwongerereje ngo aguma afise ajya komporota amafisi ati mu murabe neza ntihagire umuntu amuha icyafungura arashobora kurangiriza tumugiriye cesarienne mugabo uwundi ampime akavuga ati bigenda neza biriko biraduga je kuva saa 6 gushika isahandwe niho numvise nyene igihindutse muri jewe mbandavyaye isahandwe n'ukuri amashiko mwami Yesu ndashimiye Imana yo mwijuru n'ukuri yarangiriye neza n'ukuri nkuko yaguma nyene ingirira neza sindogera ntashimiye Imana kubona yaratuzanire pantase ngaha ku Musaga n'ukuri tuyizamura icubahiro yo Mana nari maranye imisi umutwaro imisi tari miki amasezerano ndayafise mugabo vyagiye kugurukira ngaha n'ukuri Imana yo mwijuru hezagira abakozi bayo abantu benshi banyandikiye abashitse ko sindabashimira ngo ndabaheze n'ukuri ndashimiye Imana yo mwijuru iragahezagirwa murakoze amashi menshi ku mwami Yesu Yesu agira neza Yesu ashimwe amen nanje mpagaze imbere y'ishengero nshimira Imana hari umukuzine wacu yarapfunzwe amaze imyaka 4 apfunzwe ari mu mpimba Imana yarayimukuyeyo ndayishimiye cyane yuko ndayishimiye amashi kuri Yesu yamugiriye neza Yesu nashimwe amen
yesu nashimwe kandi amen ama naje mpagaze ngaha nshima imana muri iyo ndwi iheze narazanye ngaho umutamakazi yari arwaye cyane yari yaragiye kwa muganga baramuvura ivyo bintu yari arwaye byamufata mu kuguru bikaca biza kumuniga mu mutima baramuvura bamuha imiti birahera muga bikongera bisubira bigaruka ndamuzanye ngaha rero ambere yaho muramukazanje yashikiyeyo kubera yari mabukwe ashikiyeyo muramukazanje ndamubwira nti uracuja mujana kwa mwongere ariko wa kabiri ko yari yaje dimanche aca bifata ibisanzwe kandi yari aremvye gose abifashe ibisanzwe no kwa muganga ntiyagenda ca ndamuzana ngaha ariko wa gatatu nukuri imana yari yerekanye kuva uwo munsi bamusengeye ku munsi wa gatatu yari aremvye gose abamubonye ngaha barabibonye atashe muhira mwijoro acavuga mu gitondo subiyeyo kumutora ku wa kane acavuga ngo nabonye ngo sinari sinzireyo nari nkanura ngo cambo binango imbeba nyinshi ngo ziruka ngo kandi nabona zimvamwo ngo zigenda ziriruka cavuga nti wari usinzire canke wari maso ngo nari nkanura acavuga ati mu kandi kuva ndazibonye sinasubiye kurara ntaryamye ubu rero nshimiye imana dukomere Yesu amashi yamukijije ubu ni muzima yarakize ubu aratambuka neza ukuguru kare ntiyatambuka ko ari kuvyimvye nivyo bimuniga ntibirasubira kumuniga ubu yarakize imana yo mwijumve ko ndayishimiye ibitega byari bimurimwo byaravuyemwo ndiko ndamusengera sinabwiye ko ari ibintu by'ibitega n'amahembe bimurimwo byacanye n'izo mbeba twokomera imana amashi yamugiriye neza haleluya amen haleluya nanjye nukuri numva amagaze hano imbere yanyu nshima imana cyane kuvyizagiye inkorera amajewe umunsi umwe harageze hari kuwa kabiri nari mfise umwana agwaye cyane ndaza ngaha mungere yari ngaha nshika ntevye ndavuga ati umwana aragwaye kandi araremba mungavuga ati none uwo mwana nta kuntu bamuzana kukibikira bakamupima amagizame yose hama bakamuvura ndavuga ati umwana namwamanye kwa muganga kuri iyi mugaba imiti yose bampaye yarayifashe ampabwa ati oya wongera umutware hama bamugira ayandi magizame umusubize kwa muganga hamashitse muhira ndavuga kubera abandi bana bari kwishura ndavuga ati linda gatoya umwanya camanuka yesu nashimwe shitse muhira wa mwana ndagabura abandi bana bari bavuye kwishura ndavuga ati cangenda kwishure nukuri hahetse umwanya wa mwana munge yamurambitse kwibiganza umama arambwira ngo mada ngo umwana utamutwaye kwa muganga wowe nubona ko umwana aremvye nukuri shitse muhira wa mwana hahetse umwanya mbona arakinye muganga arambwira ati kubera irya miti yayinyoye yoba ariyo ikiri kwiramubiramo ntirahera imanzi mukorera ubu yarakize yego ndashimira imana ukuntu umwana yakize kandi ndashimira Hejide ukuntu yambwiye amashi kuri Yesu yamukijije amikiri noshimira imana niko kuwa kabiri ndi muri vire bamfasha abapolisi bakantwara mu gasho amabara bantwaye mu gasho ndagenda bafunga abantu bakwesheje aba rero kuwa kabiri ku mugoroba baca barantwara muri besere bashikanye muri besere ndavuga ati je nukuri uko ndi ngaha nta n'umuntu mbwira n'ikibazo na kimwe nagize numva ndiyakiriye nyene ndaba ahantu ndicara ndatekana ati nukuri jewe uza kuza ngaha kundaba nza kumenya niya nta n'umuntu n'umwe nigeze message ata umuntu abwiye ati mubwire bandabira abana ati bababwire bugare jewe sihonde naho ejo kuwa gatandatu hagira nukuri bashe haraza umuntu narinzi ko mana sinokumva ningene no bivuga numva arashicara hamagaye ngo davari ngaho ngwego cyanda haguruka ndarunguruka ndavuga ati mana ubu muntu ni waze kundaba nyene wa wundi nyene ubona nyene ivyi utona nukuri nta meshi novuga wa wundi nyene ubona yuko nyene bitoba bacha baragusohora acaraza nukuri acarantangira inoti ya 50,000 acavuga ati odavinata nukuri ndashimiye imana amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza imana yabaye aho hantu uwo muntu akanyiyumvirako kandi nahari imana muhetsagiye amen amashi ku mwami Yesu yamuvugiye imana ifise ingabo ifise abikoresha witeka imbaza amen maze byumweru bibiri nyine ndi gufatwa n'ibintu ntari kubona neza ni kuvuga ngo icyumweru cya mbere nafashwe ndi hari mardi mu gitondo ni ukuvuga ngo hari ukuntu iyo hakonje hejuru hahindutse nanjye ca mpinduka ubwo byari maze nk'umwaka nyine bitaza nyine mbona ko nakize nyine hanyuma rero mardi nagiye muri dushe hari hameze neza
neza ariko haje guhinduka ninjiye muri dushe kuko iyo hahindutse ndabyumva muri njye kuko nsanganywe sentome ya asima ni ukuvuga ngo byamfatiye muri dushe ubukonje bufatirayo nyine hanyuma bufashe mwewe muriko muraza mwanya wayo bisha biranga ko nsubira guhumeka ni ukuvuga ngo hazaga tujya dumwe mu dukeya two gupfa nyine uri kutubona iyo umuntu agira fe hari ukuntu umuntu ahumeka gahoro gahoro kandi ugapfa wumva nyine gahoro gahoro sindi buvuge sindi bugirane mvuga yesu yesu ngwino urebe ku satani yaruze kunyica mbo ndi kuvuga uko na bya yesu yesu bica biranga noneho candaraba candafukamaho nyine ntangira rero gusengera mu mutima wo kwiyeza turira tumwemure kutubona two gufa nasengera mu mutima hanyuma nyine haciye akanya namaze nka 30 minutes mfukamye muri dushe narabye ndikigugu cyo ngaho hanyuma iyo 30 minutes irangiye numva nyine umwuka urazamutse uraje ebana nahora noga nka 30 minutes uwo munsi noze 5 minutes ngira ntibihongere kumfata ndinjira nakwisiga sinisize nje nirukira mu mashuka hanyuma ko yakugiriye neza nabashimiye Imana yo mijuru rero ku wundi muzima icyumweru gikurikira nagiye mu isoko mpura n'abantu bari abantu bajya bavuga ijambo ry'Imana reka kubabona numva avuze ngo wewe nta mwaka uzamara ngo mbonye nta mwaka uzamara cyadibuka iyo message ni mbi irabihishe nanjye ndagigumira cyanibuka kwa kuntu nafatirwa muri dushe ko napfuye akabagiye noneho karabaye ambwiye uko ati hari urufu rukuyereraho sefi acyara senga arangije gusenga nizera ibyo nyine asenze ni ukuvuga ngo haciye nk'iminsi ebyiri tumva nk'umuntu arapfuye mu muryango kandi uri direct mbo bukeye undi gira kabiri arapfuye basi ugira eshatu ye mana we ega bya bintu byakomeye wa muntu yambwira ngo urufu ruri kuyerera ubu rero aho ruhitana njyewe rugiye guhitana ye baba we mbo ibyo birangiye shima Imana yo mu ijuru yuko yakwimanye nimubona ko ndi muzima se dukomereze amashyi n'umwaka uzowumara no kuri kuwa kane twagiye guhabwa dusubirayo bukeye kwa gatanu mbo haca haza inzoka ebyiri imwe barayishe iyindi iradusiga Imana ifashe neza twishiye yadusize iragahura na marayika mbo ubu rero igisiga kigira eshatu iyindi turaje guhamba nyine wiki mu bubiko nkabashima Imana yo mu ijuru rero kubu ndora sinza Imana ndakwingize nkeneye kubaho ndagusabye simba Imana ikurinde urupfu mu izina rya Yesu Mana ndamusengeye ngo umurinde mu izina rya Yesu urupfu rw'icaduka ndaruhagaritse azopfa hageze kandi abonye amasezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo uzobaho haleluya hagurutse naje shaka gushima Imana mu buryo bubiri Imana yankoreye ibitangaza muri nondwi icambere shima Imana nuko yandinze urupfu navuye ngaha kwa mugu ku mugoroba numva ntameze neza mu nda byari bimaze iminsi ndagenda kwa muganga umuganga ambwira ko atakibazo na kimwe mfise mu nda umunsi wa mbere nirirwa ndaribwa umunsi wose canaja kwa muganga bambwira nta kibazo niho rero naca ngenda kwipimisha hano sanga bararimpaye nahora ndaryumva barivuga uko sinaribwigera ndaribona twumvirize naye shano rirababaza cyane ariko ndashima Imana ko iyi saha ameze neza narakize mumufasha gukomera Imana amashyi ko yamukije cya kabiri shima Imana nuko Imana yarayindonkeje akazi narimaze ariko nimwoshima Imana kweli yavuze ko itanze ubuzi none nawe yamuhaye amen narimaze amezi arenga kuri atakazi mfise kuva mviriye kwa muganga ariko iyi saha naronse akazi kandi akazi keza umve gushima kwanje Imana ibahezagire amashyi kuri Yesu Yesu agira neza Yesu nashimwe amen hama
hama je nanje nabonye abantu bashima nicaye hariya ndabura amahoro mu mutima hama je ikintu nagomba gushima imana je maze umwaka umwe nkijije nakijije mu kwezi kwa kane nagomba gushimira imana n'ukuri ukuntu numva ameze ubu siko nari meze kera ubu numva afise amahoro menshi amwe ntovuga amashi ku mwami imana atanga amahoro ayarazimbye gusumba ikindi kintu cyose je n'ukuri kubwo gusenga imana ndumva norira kuko imana yandinda umuryango wanje ubwanje nanje yarandinze kandi ndashimira imana ko yandindiye no mu kazi nari ndimo kuko je nta kazi namaramwe amezi 2 canke amezi 3 ariko ndahamaze umwaka n'amezi 5 nta nuko barigera bantukana kimwe je n'ukuri numva noshimira imana yo mwijuru hama ikindi numva noshima imana hirya yejo nari mfise umwana nyene hama nyene hari ahantu hari hasesetse amazi muri saro candanyirangira ndamuseke ahantu nyene ku kibambazi n'inguvu nyinshi casanga namutaye hasi amaguru kuko ico gihe nagize ubwoba kuko iyo ndamuta hasi iyo ndamuseka ngaho hantu yacamene ku mutwe ndukuri narumvise shimiye imana yo mwijuru